Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makuru ya kure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya abari ngaha muri Afrika Zambia Kenya Uganda Afrika Sud mwese mudukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Congo mu buraruko mu Rwanda mu buseruko mu bumanuko muri Tanzania abari ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomine mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone muraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi n'ubushikiranganji bw'umutekano iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu bari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye bakaba bagendeye ikambi ya Mabanda mu ntara ya Makamba mu gihe umukuru w'igihugu nyine ariwe kizigenza ariwe ajejwe ubwo bushikiranganji bwose gusumba ariwe nyine ajejwe igisirikari no kwivuna abansi niwe kizigenza akaba nawe yajanye nabo bashikiranganji Martino Ninteretse na Tribert Mutabazi aho bagiye gutera iteka ibikorwa vyo kwinjiza abasirikari bashasha baba ibihumbi 5. Ni kubera iki umukuru w'igihugu ariko arashira ingoga canke ariko arakora cane akita cane kubijanye n'igisirikari muri ino minsi? Ni bivanye n'iki vyoba bijanye n'amakuru amaze imisi agenda aja hanze avuga ko abasirikare b'u Burundi boba bageramiwe ibitero biriko birabahitana umunsi ku munsi. Ibitero vyoba vyarabereye mu kibira mu buraruko bw'igihugu bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke mbere kandi n'ibindi bitero biriko birabera ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo aho abasirikare b'u Burundi barungitswe kurwanya umugwi w'inyeshamba za M23 inyeshamba za Red Tabara ziva ngaha mu gihugu c'u Burundi aho iyo Red Tabara ishiriye amakuru ahabona yemeza ko bariko baragwana n'igisirikare ca FDNB gifatanije na FDLR interahamwe zasize zikoze ibara zasize zikoze genocide yakorewe abatutsi ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mbere kandi naho bari kumwe na Wazalendo ya Kutumba iyo migwi hamwe n'ingabo za FARDC igisirikare ca Congo aho bagwanira hamwe rero ngo bagwanya iyo migwi yitwaje ibigwanisho harimwo M23 mbere kandi na Red Tabara imigwi igwanya ubutegetsi umugugwanya ubutegetsi bwo ngaha mu gihugu c'u Burundi ariwo Red Tabara bakaba barashize ahabona itangazo n'amakuru y'ukungene imigwano iriko iragenda ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo aho bavuze ko bamaze kwica abatari bakeyi benshi cane mu gisirikare ca FDNB bahaguye mbere bakanacika intege FDLR igasigara igwana yonyene. Amakuru rero ariko aribazwa Evaristo Ndayishimiye yoba ariko arabona ko ibintu bibandanya gukomera akaba ariko arategura ingabo nyinshi kugira ngo azobone abasirikari azokwifashisha mu gihe yoramuka agavye ibitero canke atewe na cane ko bivugwa ko mu kibira abasirikari 181 aribo bahaguye bagabwe ko igitero
Ndayishimiye rero akaba hibazwa niba abo basirikari boba bagiye gusubirira no gufasha kuzogwanya buri umwe wese ashobora gutera Uburundi canke niba azobarungika kugaba ibitero mu bihugu vy'ibibanyi na cane cane igihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko biboneka ko umukuru w'igihugu bifatiye ku majambo yama ashikiriza biboneka ko atakindi gihugu c'umwansi afise ngaha mu karere atari igihugu kibanyi mu buraruko c'u Rwanda. Bamwe rero nk'uko bakurikije amajambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yivugiye ko urwaruka rwose ruzokwifuza kuja kubohora urwaruka rwo mu Rwanda ngo ruboshe Evariste Ndayishimiye azobaterera akabaha intererano y'ukungene bashobora kuja kugwana ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Umukuru w'igihugu rero yagiye ngaho muri Kamabanda iherereye mu ntara ya Makamba, aho yateye nyine ibikorwa vy'iteka, yateye iteka ivyo bikorwa biriko birabera ngaho muri iyo Kamabanda. Ivyigwa biriko birahabwa abasoda bato batoyi binjira mu gisirikari. Tubabwire ko Kamabanda ifite centre d'instruction zishika kuri zibiri. Izo centre d'instruction imwe imwe ikaba yarakiriye abasirikari 800 nk'uko biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye inyuma yaho agirishije inama y'abajenerali bakomakomeye cane abahoze bagwana muri CNDD FDD, hoba hari ikintu kidasanzwe boba bariko baritegurira, akaba ari zo mvo yoba yagiye kurabaho ivyo bikorwa vyo kwigisha abasoda ngaho muri Kamabanda vyoba bishitse. Akaba asaba rero abo basoda abigisha batanga instruction canke les instructeurs ko bagira n'ingoga bagakora cane kugira ngo abo basirikari bari kw'ikosi canke bari guhabwa ivyigwa bahave bamenya hakiri kare. Tuvuye kuri iyo muri Kamabanda, reka tuje ngaha mu gisagara ca Bujumbura, Mutanga Diside muri zone Mugoboka. Ngaho rero habaye ibibazo cane, igipolisi cazindukiye mwisaka rikomeye cane, aho bari bariko barasopa no mu mago, mu nyubako, mu mihana itandukanye ngaho mu Mugoboka, zone Mugoboka nyene. Aho ku Mugoboka rero umuntu afise amazina ya Nimbona yaciye yirukanka arabahunga. Ubwo yariko arahunga yoba yaje guhura n'isanganya yitura hasi agwa mu manga y'uruzi rwa Ntahangwa. Mu kugwa mu Ntahangwa rero abapolisi bagiye bamukurikiranyeyo bamukurayo adashobora kubasha kuvuga, asa nk'uwaguye muri koma. Cabikoze ivyangombwa vyiwe canke bimuranga vyaboneka ko ari mwene Salvatore avuka ngaho ni Nyandwi Salvatore wo mu ntara ya Ngozi, komine Mwumba. Ngaho akaba yaravukiye ahitwa Kabasazi. Aho rero biriko biravugwa ko uyu muntu yaciye agwa akitura hasi ariko arahunga abo bapolisi bari bari mwisaka rikomeye cane ngaho ku Mugoboka. Bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu abantu benshi bahagaritswe bagirizwa ivyaha bigiye bitandukanye. Amahirwe bari kuvuga ko ari amahirwe nuko atawe bagirije ko atunze ibigwanisho atarekuriwe n'amategeko, kuko n'ubundi kwari kugenda bahagarika abantu bari bariko baraja mu buzi butandukanye bwa misi yose kwiyungunganya ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero bikaboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atagize ico
akoze ngaho ibara rirashobora kugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi bigizwe n'abo bapolisi. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.